Iteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turabaha kaze nanone mu makuru agezweho ariko aravugwa cane. N'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo irabana n'umutekano. Hari abanywanyi b'umugambwe CNL bagirizwa kuba batunze ibirwanisho. Abo banywanyi b'umugambwe CNL bakaba bagirizwa kuba batunze ibirwanisho mu buryo budakurikije amategeko. Indwi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bariko baraterwa ubwoba ko bashobora gufatwa n'abanywanyi indwi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL bibugenyuzi bariko bararonderwa. Turaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Turaza gusimbira mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harabandanya kuvuga intambara zikomeye cane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Kenya yo irarungika abasirikare kurwanya imihari yitwaje ibirwanisho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo turaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Tukiri muri ico gihugu kandi turaza kubabwira ko imodoka za MONUSCO zaturiwe ziva mu gace k'imirwano na M23. Ivyo turaza kuvyumva turabe n'ukuntu izo modoka za MONUSCO zaturiwe n'ukuntu zaturiwe. Muri ano makuru vyose muraza kuvyumva. Nibindi ntababwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo muraza kuvyumva mu buryo bw'idonido banywanyi bacu. Ico tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ano makuru tuyatohorezwa n'umurwa wamenyesha amakuru bacu bariko barakurikirana ibivugo irya nino. Ayo makuru baraturungikira maze naje nkayatunganya ukayakurikira ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV atosoye neza. Nimba utarafyonda kuri subscribe canke sabone wabanza ugafyonda ko kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro nyene nk'ibi twama tubashikiriza. Banywanyi bacu hano makuru katuyatangurire kuri no nkuru ivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Karusi indwi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bariko baraterwa ubwoba ko bashobora gufatwa. Abanywanyi indwi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL bibugenyuzi bariko bararonderwa. Musitanteri wa komine Bugenyuzi Jacques Mucowera yagirije abo batavuga rumwe n'ubutegetsi gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha kuwa 18 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022. Musitanteri wa komine Bugenyuzi Jacques Mucowera nibwo yagirije abo batavuga rumwe n'ubutegetsi gutunga ibirwanisho batabifitiye uruhusha. Musitanteri wa komine yakoresheje inama abanyagihugu bo ku mutumba Kidahwe ni muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Musitanteri yamenyesheje ko abo banywanyi ba CNL bari mu mugwi w'inkozi z'ikibi zahuye ngo zasahuye ibidandazwa mu mabotike ari mu Gatamba muri komine Gihogazi intara ya Karusi. Musitanteri yamenyesheje ko abo banywanyi ba CNL bari mu mugwi w'inkozi z'ikibi zasahuye ibidandazwa mu mabotike ari mu Gatamba komine Gihogazi intara ya Karusi. Abindwi batavuga rumwe n'ubutegetsi badomwa ko urutoke ni uwitwa Ferdinand Bizimana, Fenatusi Mbikemunda, Audace Nkurunziza, Jean Claude Irankunda, Libere Rivuzimana, Frederic Ndihokubwayo na Dieudonné Ntahimpera. Abo akaba ari bo bavugwa ko boba abatunze ibigwanisho mu buryo budakurikije amategeko. Indongozi z'umugambwe CNL zivuga ko zatangajwe no kubona musitanteri wa komine avuga ibintu nk'ivyo atabifitiye ivyemezo. Bavuga ko inyuma y'ivyo vyagirije hinyegeje imvo za politike. Ntankeka abo bantu bazohagarikwa. Niko bibonwa n'indongozi z'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Musitanteri Jacques Mucowera yanse kugira ico ashikirije kuri ivyo bintu.
nari nabikubwiye ko tusimbira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru ashushe cyane ariko arahavugwa. Tubanze dutangurire ku kuntu hari ingabo za Kenya zigiye kurungikwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya imihari yitwaje ibirwanisho. Perezida wa Kenya William Ruto kuri uwa gatatu ararungika batayo y'abasirikare ba Kenya KDF mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikaze ikomeje hagati y'ingabo za leta FARDC n'inyeshamba zo mu mutwe wa M23. FARDC iri no mu zindi ngamba zirimwo nko kurwanya umutwe wa ADF wayobotse umutwe wiyita leta ya Kisilamu IC n'indi mitwe yitwaje intwaro. Abasirikare ba Kenya bagiye kuba umutwe w'ingabo z'akarere zifasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Igitekerezo cyo kohereza umutwe w'ingabo z'akarere catanzwe kinemezwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ico gihe Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya ubu n'intumwa ya Kenya ku mahoro mu karere yari yatumije inama i Nairobi y'abategetsi bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba yiga ku kugarura amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kenya ikaba yaratoranyijwe kurongora ibikorwa vyo mu rwego rwa gisirikare na diplomasi vyo muri urwo rwego. Ubu nibwo bwa mbere umuryango wa EAC urungitse abasirikare mu gihugu cy'inyamuryango. Ubutumwa bw'uyu mutwe wo mu ngabo z'akarere bukaba bugiye kuba ikizamini ku bushobozi bwa EAC bwo gukemura ibibazo vy'urusobe vya politike n'umutekano. Umutwe brigade w'abasirikare ba Kenya wari warungitswe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka uheze ku butumire bwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wahavuye usubira mu gihugu ca Kenya. Tukiriko turavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire uko hari imodoka za MONUSCO zaturiwe ziva mu gace k'imidagwano. Amakuru atandukanye haremeza ko mu ijoro ryo kuwa kabiri nibura imodoka imwe y'ingabo za ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatwitswe n'abaturage ahitwa Kanyaruciga ngo Kanyarucinya ni mu ntara ya kilometero zitarenze 10 mu majaruguru y'umuji wa Goma. MONUSCO ntaco iratangaza kwiturirwa ry'izo modoka. Ibinyamakuru vyo muri Kongo bikaba bivuga ko umurongo w'imodoka za ONU watewe n'abaturage barakaye. Ibi bikaba vyabaye inyuma yuko kuwa kabiri nimugoroba MONUSCO itangaje kuri Twitter ko yakoze amayeri yo kuva i Rumangabo, ivyumvikanye ko n'abafatanya nayo kugira ngo bategurire hamwe ivyiciro bizokurikiraho. Muri weekendi ishize inyeshamba za M23 zafashe ikigo ca gisirikare ca Rumangabo ari naco kinini muri ako gace k'imirwano muri Rucuru, mu gihe MONUSCO ivuga ko igishishikajwe no gufatanya n'ingabo za FARDC kurinda abaturage. Ababo bakomeje kwerekana ko izo ngabo za ONU ataco zibafasha. Mu kwezi kwa karindwi imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO mu ntara ya Kivu ya ruguru yiciwemwo abarenga 35 barimwo abasirikare 4 ba MONUSCO nkuko abategetsi babitangaje. Ntiharamenyekana neza abaturiye imodoka za MONUSCO zari mu muhanda mugari werekeza Igoma uvuye mu gace k'imirwano na M23 Karucuru mw'ijoro ryo kuwa kabiri. Nayo ahitwa Kanyarucinya hari ikambi irimwo abaturage baharugwa mu bihumbi bavuye mu vyabo mu turere twa Rucuru bahunga imirwano ya FARDC na M23 inyuma y'iminsi 4 y'imirwano itanguye bushasha. Kwigenekerezo rya 20 kwezi kw'icumi ishami rya ONU ry'ibikorwa vy'ubutabazi OCHE
ryavuze ko abasivile barenga ibihumbi 23 bahise bava mu vyabo. Kuva ico gihe kugeza ubu hari benshi bakomeje guhunga. Nayo hamwe mu makuru yaragizwe yavugwaga cane harabana n'umutekano, ingingo irabana n'umutekano akaba ariyo twashimitse ko cane. Turabandanya kubatohoreza n'ayandi makuru atandukanye avugwa irya nino. Wifuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi tugushikiriza urafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.